guys, tava murakomeye mumeze neza twebwe turaho turashima je nitwa Belis and it was solid tukaba turi couple turubatse this is my wife hama turabashimiye cyane kuba mwahisemo kandi nimba ari rya mbere uturavye turagushimiye gose kuba wakrize kuri video yacu. Don't take it for granted. So haro video ya mbere twakoze ntabwo twashoboye gusigura neza ivyo tugiye gukora ariko nibaza ko tuza kubikora muri ego twebwe ico dushaka gukora cyangwa ico dushaka gushikako nka couple niko twifuza yuko abantu bose baba banezerewe, twifuza yuko abantu bose babaho mu mahoro bumvikana. Biratubabaza cyane kubona abantu ukabona umugabo n'umugore ntibahuza kandi ugasanga twafunga bw'uburofa tukabona ama couple asambuka ubwo tuvuga yuko no mugambi wa satani wo kudashaka yuko ingo ziba nyinshi. Hari abantu benshi bagira amayaje mu mwaka umwe bakaba bavanye mu mezi ugasanga ngo bananiranye. Rero ivyo byose ni tuzigira hamwe, ntabwo ari twebwe nyene twenyene tuzovuga cyangwa tuzigisha nko twabivuze ubwa mbere, ariko tuzohamagara aba expert mu vy'inkundo, aba expert mu vy'imibano, ama relationships, tuzohamagara aba pastor, tuzohamagara buri muntu wese afite icyo ashobora kuvuga. Meme namwe bwe muturaba muri comments murashobora gukomanta mugaterera intererano zanyu bigafasha. Hariho abantu bakunda gusoma de commentaire. Umugore wanje araba video ariko arasoma n'ama commentaire. Guys, be guilty. My goodness. Video je ndayikika ko bwa mbere kuri YouTube ngenda scrolling munsi kuraba commentaire dawe like bavuze kwiki est-ce que c'est intéressant ibintu vyuko. But again, soko turi abantu bari meya mu bintu vy'amahorasi natwebwe turafise bikitugora that's why tukeneye kwigira hamwe gufashanya ndimo ego. So turabinginze mudufashe mu gupartage cyane ibikorwa dukora kuko tuko tubikora ku bw'igihugu, tuko tubikora ku bw'imiryango, tuko tubikora ku bw'abantu bose en general, kandi twizera yuko bizofasha abantu benshi, abantu bagasubira bakagira rezo. Mu bisanzwe hari ukuntu ibintu iyo ibihugu biko biratera imbere, abantu bariko baratera imbere usanga umenga baratakaza rezo, baratakaza imico, akaranga, Imana, ibintu nk'ivyo. Rero twifuza yuko abantu tugaruka ku mizi, tukamenya bya bintu basugokurutsa, bya bintu bya kera nyene, ya mico n'akaranga, kwa kubaha gwa rukundo rwa kera rwavugwa twumva. Ubu abantu usanga urukundo rwabo rwaratitutse kutitanaho. Ibyo byose ni ibintu tuzoyagira hamwe ngaha. Rero turabinginze cyane mubandanye mudukurikirana. Hama ikindi mu kurangiza twagomba kubaza akabazo kugira ngo tubone yuko abantu turiko turakorana neza, abantu baturaba abadukurikirana. Tugomba kubaza akabazo. Wewe muntu uri kuraturaba wumvise umuntu wumviki? Sinzi ko madame ari kintu yokongerako. Well, muri byose genre résumé ni yuko twifuza yuko abantu benshi bagira ama relation meza akomeye, genre ari healthy, turashobora kuba successful abantu bari like mu rukundo nta rukibaho, hari ibintu byo kubeshanya ibikara cyane abantu bukuri, cyane abantu bifuza kubaka. Ni juste yuko hariho inzira batazi bashobora guca. Nkuko twariko turavuga ubwa mbere abantu bafuta duto cyane. No, ugize effort no kuri birakunda ukabaho nezerewe. Ni juste tugira turatesangura utuntu nk'ibyo. But la question ni iyo twaragirije ko umvise umuntu wumviki, umuntu agizwe n'iki? Icyo kibazo tuzocishura next video, kandi turifuza yuko mu makomantere umuntu wese azandika tuzoza turaraba, bishobotse dusome amwe mu makomantere y'abantu. Twifuza yuko ducrea communauté y'abantu tuvugana, abantu bishura ku ma question twabajije, natwe tukishura ku ma question abantu batubajije.
turabashimiye cyane. Thank you. Stay tuned. Stay blessed. Yeah. And this is SP Family. Kw'UBUZIMA. Hallelujah. Bye bye.